Shalom shalom ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo n'umunezero udasanzwe Yesu ko yongeye kutugira ubuntu kugira ngo dushobore gusangira ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Apotre Pierre Nizigimana dushaka ko tuganira ijambo ry'Imana mu mwanya mutoya. Ikintu nshaka tuganira ko ni umutima w'Imana, umutima w'Imana. Ndiko ndavuga umutima w'Imana n'umutima ufatanye n'imbono y'Imana. Imana Ijambo ry'Imana biriravuga ngo mu byakozwe n'umwigice cya 13 ku murongo wa 22 ngo imukuye ibihagurukiriza Dawidi mwene Isa. Imana iciramushigira intahe ati ngo mbonye Dawidi umuntu ameze nk'uko umutima wanje ugomba adoshobora gukora ivyo ngomba. Tuganire no mutima w'Imana turaza kurabira gato ku bantu bagerageje kugaragaza no mutima w'Imana. N'umutima ufise imbono, ni wa mutima ubona ivy'Imana irikirabona, ni wa mutima w'Imana, ni wa mutima ugaragara w'Imana, wa mutima ushira ibintu kuvyo Imana irikirashira ku mutima. Reka turabira hamwe ijambo ry'Imana mu mwanya mutoya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 ku murongo wa 16 aravuga ngo ariko Paulo akibarinire muri Atenayi umutima we utunturira muri we abonye ingene ico gisagara tuzuye ibigirwamana. Nuno muntu Paulo yari umuntu w'Imana mu gihe ciwe yagaragaje umutima w'Imana mu rugezo rudasanzwe. Nitubwira ngo akibarindire Atenayi umutima we utunturira muri we abonye ico gisagara ukuntu tuzuye ibigirwamana. Yatanguye kubona imbono y'Imana, ababazwa n'ukuntu abantu bariko bizigira Imana itariho, Imana z'ibinyoma. Umutima wiwe uratuntura, atangura kubabazwa muri we. Tuko turavuga umutima utuntuye ni wa mutima burya n'Imana niko imeze, n'umutima w'Imana. Umutima utuntuye n'umuntu ni wa utunujwe no kubera yarabuze amafaranga kanaka cyangwa ikintu kanaka ariko arasengera, ariko yaratundujwe n'abantu bariko barapfa babahonera muri geheno, n'abantu batari ko baramenya icyo Imana yakoze ku buzima bwabo. Ni umutima udasanzwe, ni wa mutima w'Imana mu rugezo rudasanzwe. Reka turabire hamwe ikindi cyandiko dusanga mu Baroma igice cyaho c'9 ku murongo waho. Reka mpere ku murongo wa 1 gushika kwa 2 haba ngo ndavuga ukuri muri Kristo Yesu simbesha, ejo ryo mu mutima wanje ribwirikanya nanje muri mpembu yera yuko mfise n'umuntu nyinshi n'umubabaro ndahengeshanya mu mutima. 3 yaba byoshoboka noshinye kuvumwa no kuba igicibwa kuri Kristo ubwa bene wacu abo tuvukana ku mubiri. Murabona umutima wa Paulo yavuga ngo ndavuga ukuri simbesha, umutima wanje ubwirikanya n'impwemu muri Kristo Yesu. Ndavuga ukuri simbesha yuko nopfuma jewe ncika ikivume ariko bene wacu bakarokoka. Yarafise intuntu n'umubabaro udahengeshanya. Tuko turumva intuntu ni ikintu kiza mu muntu kikaguma muri we kikaguma kimubabaje. Intuntu iratandukanye n'umubabaro. Umubabaro urashobora guhera umwanya kanaka, ariko intuntu ni ikintu kidashobora guhera. Ni ikintu yarafise umutima w'Imana, umutima udasanzwe, umutima wo kubona ivy'Imana ku bintu Imana ibibona. Ndashaka umuntu wese ariko aranyumviriza garagaza umutima w'Imana, shira umutima ku vy'Imana kirashira ku mutima. Twumvise ko Dawidi mushigira intahe yuko afise umutima azoshobora gukora ivy'Imana igomba, afise umutima uhwanye n'uwayo. Burya umutima ugutera ku mutima w'Imana nta handi uri kubanyabyaha. Nico kintu Imana yadusigaje hano kwisi kugira ngo dukore. Nta kindi kintu Imana yokora, ni umutima wayo bisakarize ku muntu iguma irashaka ko abantu bose bakizwa bagashika kumenya ivy'ukuri. Nta kindi kintu umutima ugutera ku mutima w'Imana uri uhagaze kwivuga butumwa. Reka dusomera hamwe tunyarutse muri Ezekiel igice cyaho cya 33 ndasoma ku mirongo 11. Ubabwira ati ndahiye ukubaho kwanje nuko umwami uragize ngo sirimbagwa no kumyabyaha apfa atari uko yohindukira akava mu ngeso ziwe akabaho. Imana yavuga ngo ntihimbagwa no kumyabyaha apfa. Nico kintu kihimba irababa, nta kindi kiyo kirayibabaza. Burya ndashaka ndakubwire nimba waravutse ubwa kabiri hari abagusengeye, urakwiye nawe kubwira abandi ubutumwa bwiza. Burya nta kindi kintu kinezeza umutima w'Imana. Baravuze ngo nofuma ncika igicibwa ku bwa bene data, nofuma mvumwa yoba byoshoboka jewe nocika ikivume ariko akarokora bene data b'Abisirayeli. Uno munsi hakenewe umuntu jewe nawe duhagarare vuga ati Imana turakeneye ko abanyabyaha bakizwa. Imana idufashe cyane. Burya umutima w'Imana, Imana ntiyimba ko umunyabyaha apfa apfira mu byaha byiwe. Reka ndakubwira kino kintu
shitsa nimba uvuga ko ukunda Imana shitsa nta kintu na kimwe woha Imana nta kintu na kimwe wokorera Imana ikintu cyo inezereza biriba ngo umunyabyaha umwe akijijwe mu ijuru impundu iconezeza umutima w'Imana nuko umunyabyaha umwe yokizwa répondre urukundo rw'Imana biciye mu kuvuga ubutumwa bwiza isura ku rukundo rw'Imana Imana rero gukunda urukundo rudasanzwe umenye ico yakoze nta shimwe woronka wishikanye ikintu wogikorera bwira abantu yibwire uvuga ubutumwa bwiza bitwa ngo ivyimugwa ni vyinshi ariko abimbutsi ni bake jewe naduhaguruke dushishikare kuvuga ubutumwa bwiza Yesu araza vuba nta kindi kintu Imana izotubaza ni itegeko rikuru umwami yaduhaye yavuze ngo nuko nimugende mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza bene data Pawulo avuga ngo ico himbara umutima wanje nuko Abisirayeli tuvukana bokizwa nta kindi gihimbara ikinezeza umutima iyi mpamvu turiho turahari kugira ngo tubwire abantu ubutumwa bwiza umwaka ntuhere utabwiye umuntu ubutumwa bwiza nimba uri umwigisha wa Kristo Yesu garagaza bwira abantu ubutumwa bwiza shingira intahe Kristo Yesu Yesu araza vuba Imana ibahezagire cyane mukomeze kuranirwa umwami wacu Yesu Kristo amen.